tuguma dutembera tuguma tubaza abantu tubabaza ingene bamerewe ingene biyumva kuba bari muri kino kibanza dusohotse hanze duhana umumama acungeye imodoka ihabwa umuririmbyi wa mbere no mu misi Burundi-USA tugira tumubaze twumvize ingene yiyumva kuba ari muri kino kibanza kuba yaje muri ibirori vya DICOBU atubwira akazina kiwe yongera amenyesha n'abarundi bamumenye byimbitse. Akazina kawe witwa nde? Ku mazina yanje banyita Fabiola Hakizimana nkaba ndi umunywanyi wa DICOBU. Ku batabizi DICOBU ni iki? Ndakivuge mu Kirundi canke mu Congereza. Washaka kugidusobanurira mu majambo yose amugaca ukidusigurira mu Kirundi cyo DICOBU ijejwe mva dushaka kumva izina mbwa ntitumenye ngo ni igiki ngo gikora iki tumenye vyimbitse icari cyo DICOBU. DICOBU ni Development Initiative Corporation in the US. DICOBU ni shirahamwe giterambere ryo gukorera hamwe ugufashanya ngira mu mfunyafunyo nuko no kivuga DICOBU ni shirahamwe giterambere ry'imigambi no gufashanya. Ugufashanya mu byerekeye iki nk'ubu umuntu adafite amahera basha bamufasha muri DICOBU? Muri DICOBU turakora ibikorwa by'urukundo, ibikorwa iyo umuntu yabuze uwiwe turamuhambana iteka, tukaguha imfashanyo y'amadolari 10,000 by'amanyamerika. None DICOBU yo bifasha gusa abantu bari muri Amerika gusa canke ko nishamwe ry'abarundi sivyo? DICOBU ni shiramo ry'abarundi baba mu mahanga hano muri Amerika kandi gifuza gukorera mu gihugu cyacu c'amavuko ibintu bitandukanye, imigambi itandukanye, gufasha abatishoboye, gukora imigambi ikomakomeye cyane, gukora amashirahamwe, gufasha kugira gukoranira hamwe n'abandi tukagira nk'ibintu by'amabanki. Ya ndabitahura kuba uri muri kino kibanza wiyumva gute kuko ndabona ni birori hari abantu batabizi bavuga ati abagiye bavuga ngo ntivyaryoshe abandi bakavuga ngo vyaryoshe wowe kubwawo wiyumva ubibona gute? Nk'umunywanyi wa DICOBU numva ndyohewe cyane kubona DICOBU ni shiramwe rishasha nta myaka riramara kubona rishobora gutegura ibintu nk'ibi. DICOBU rimaze imyaka ingahe? DICOBU rigiye kumara nk'umwaka, nta mwaka rirashikana ariko ririko rirababa kumara umwaka, ariko tugashobora kuorganiza ibintu nk'ibi, gutumira abantu hirya no hino bigasamagira hose ku isi yose. Numva nezerewe cyane kubera ishirahamwe ryacu rifise kazoza keza kandi ririko riratera imbere, kubona tushobora gukora ikintu nk'iki, tugashobora kugura imodoka izimvye cyane kugira duhereze umukobwa wa mbere aza gutahana agashimwe nko mu misi Burundi-USA agatahana nk'imodoka rizimvye nk'iyi. N'ibintu bitangaje, n'ibintu bisize ubwenge, n'ibintu biratahuritse kubona ibikorwa DICOBU iriko irakora muri iki gihugu ca Amerika. N'ibintu biryoshe cyane, twaryohewe, turiko turatamba, urabona ko n'abantu bafise akanyamuneza kenshi. Ndavyumva. None wewe nka wewe mubona DICOBU izokubandanya ikora ibi bikorwa vya misi canke n'ikintu kibaye no munsi nyene bikaca bihera? DICOBU hamwe n'ibi bikorwa dukoze no munsi hari ibindi bikorwa bikomeye cyane bigiye kuzokorwa nka HCR bigakwiragira hose kwisi yose kuko DICOBU nishiramwe rikomeye cyane, nta rindi shirahamwe turumva rishobora gutegura ibintu nk'ibi muri iki gihugu. DICOBU niyo rya mbere riteguye ibi bintu muri iki gihugu kandi twizere yuko hari n'ibindi bikomeye cyane gusumba ibi vya Miss Burundi-USA. Wobwira iki umuntu atariko yiyumvira kwihutira kuja muri DICOBU? Umuntu atarihutira kuja muri DICOBU ahubwo na muryakara nyabuna ko yokora n'ingoga akaza mu shirahamwe rikomeye nk'iri, tudahendana amashirahamwe ni menshi ngaha ariko DICOBU niyo ya mbere ishobora gukora iki kintu.
kubera iki umuntu ashobora kuja muri ndishiramo abona ko ataterambere ririko rirakora. Mwoshaka kutubwira ingene DICOBU ugiyeyo ucuronka iterambere? Iterambere niri nyene. Iterambere nuko dukorera hamwe tukagira ikintu kimwe, umugambi tukawigira hamwe, hanyuma tukacerekana kigakura, tukacerekana nkuko namwe mwese mubibonye isi nzima ishoboye kubibona. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Uri kukurikirana abakunzi ba Burundi Kingdom TV hamwe n'abakunzi ba Brighton TV, wobabwira iki nakaye kajambo kuko abenshi bari mu Burundi, wobabwira iki nakaye kajambo wobabwira? Ndashaka kubabwira yuko mu bikorwa bariko barakora ko bodufasha kumenyekanisha DICOBU ahantu hose, ivyo bakora byose batokwibagira gushiramo publicité ya DICOBU. Murakoze cyane, bazobikora. Murakoze cyane, turabashimiye. Sawa sawa.